gihugu cacu ni watwereka akarorero ibikorwa byo kubaka amashure n'urusangi rwa demokarasi amavuriro n'ayatwese abarundi n'urusangi rwa demokarasi ugusukura uburundi bw'iwacu n'urusangi rwa demokarasi kurya gukora ibikorwa rusangi n'urusangi rwa demokarasi ukingira ibidukikije yemwe n'urusangi rwa demokarasi mu mitumba n'urusangi rwa demokarasi amabungo tugwiza mu mitumba n'urusangi rwa demokarasi amavoka duteragira hose n'urusangi rwa demokarasi amabarabara twakoreye neza n'urusangi rwa demokarasi ajya yose twasanuye barundi mwe n'urusangi rwa demokarasi Abanyamubira oye Zone Shombo oye Banyamuramvya oye murakoze mwikomera amashi nyakubahwa buramatari ino ntara nziza yacu ya Muramvya nyakubahwa muyobozi mwishikira mu biro kwa buramatari ndetse n'abandi bahanuzi bari ngaha nyakubahwa Mustanteri wa komine nziza ya Muramvya na bagenzawe bavuye mu makomine ya Mbuye, Rutegama na Bukeye na Kiganda banyakubahwa murongoye ubuzi bunyuranye haba mu ntara no makomine nyakubahwa mwaserukiye imvukira zo muri no zone nziza ya Shombo ndongozi mwese muri ngaha bene gihugu bashinga nayo bapfasoni kwaruka tugira amahoro twese tugira amahoro twese usangwa amahoro ubumwe ubutungane n'iterambere mu gihugu cyacu Burundi kuri no musi uri hejuru Imana yadushoboje dutumwe na Kizigenza inyoni cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi General Major Evans Ndayishimiye abanyeshombo murakomeye gose none rero bene gihugu mwese ndongozi muri ngaha indongozi nkuru y'igihugu yarabibonye irafata umwanzuro ihitamo ko indongozi nkuru mu gihugu cyacu Burundi buri wa gatandatu twoza kwifatanya n'abene gihugu mu bikorwa by'ikivi cy'iterambere rusange ni muri ino ntumbero rero uno munsi jewe kubinyerekeye nagize ibako byo kuza ngaha muri komine yacu nziza ya Muramvya ngaha muri zone ya Shombo kuri uno mutumba wa Mubira kugira ngo nifatanye n'abavyeyi nifatanye n'abavukanyi
nifatanye n'imvukira muri kino gikorwa c'iteka, igikorwa cyo kwiteza imbere, igikorwa sanze mwateguye ciza cyo kubaka isoko nziza ya kijambere. Rero bene gihugu, ibi muriko muritunganiriza nubishoboka kubera iki? Bishoboka kubera mufatanye mu nda, bishoboka kubera mwunze ubumwe. Duherutse guhimbaza umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi. Aha ndabaraba mu maso nkabona mwese muratwenga, nuko mufatanye mu nda, nuko mwunze ubumwe. Igihe rero mugiye hamwe mukabura unani, iya migambi yose umwe aserukira imvukira yadondagura, nta nkeka tutazonshikako. Harabaye ibihe bibi, aho haba ngaha mu ntara ya Muramvya, haba ngaha mu Ishombo, haba mu gihugu cacu, aho hari inyigisho mbi, aho abantu atabumwe bari bafise, abantu bateranywa n'ubusa, ugasanga abantu bariko bapfa ibintazi, bariko bapfa ibyo batazi, bariko bapfa ibyo bashizwemo, bakabishirwamwo na bakava amahanga ku nyungu bari bafise zo kugira ngo bikunde bakoronize Uburundi. Aho Muramvya iwacu murazi ko wari umurwa mukuru w'igihugu. Aha muri zone ya Shombo murazi neza ko ari mwebwe mwimika umwami. Ico gihe ntawanja wangura, abarundi bari bafatanye mu nda. Rero bene gihugu ntidusubira inyuma, tubandanye turi umwe, ntiturabana amoko, ntiturabana uburebure, ntiturabana ubugufi. Twumve yuko ubutandukane bwacu ari ryo teka, ari bwo bwiza bw'Uburundi. Arico gituma rero mweje mwebwe abanyeshombo, mweje indongozi z'intara, ndakenje cyane imvukira ku migambi badushikirije, imigambi yo guteza imbere izone yabo, imigambi yo guteza imbere umutumba wawe. Ukize ntabwo ngo nkizi wacu, ahubwo ukize nakizi wabo, kuko aha turi ejo hazoba hari abandi. Aba bariko baratamba ejo nibo bazoba bahagaze aha mpagaze. Ni kugira bahashike rero, nuko bazoba bafise ishuri ryiza, nuko bazoba bafise abigisha beza babaha ubumenyi, nuko bazoba bafise wa muyaga nkuba, nuko bazoba hari isoko kugira ngo ivyashara vyinjire ngaha, kugira ngo abene gihugu barime bimbure baronka aho bashorera, ndetse banaronke naho basumira. Imigambi mwihaye rero ni myiza cane. Ivyo rero bizoshoboka tutasakuza, dukundana, tutarabana imigambwe turimwo, tutarabana aho tuva. Bizoshoboka ari uko twese twumva ko turi abanyagitega, turi abanyamuramvya, turi abanyamubira, turi abarundi. Bene gihugu, nivyo twaraciye muri vyinshi, ariko kandi ikindi nobabwira ni imico n'imigenzo myiza ngaha. Ibi imvukira zifuza, ibi ababarongoye bifuza kugira mu bishikeko, nuko ngaha ku musozi wa Mubira, nuko ngaha muri zone ya Shombo ata sindabibazwa yobamwo, ntagira abadunzi ikivi abandi nabo baje mu bindi, ntagira bitabikorwa rusange abandi nabo bagende hariya hepfo ngo ni vyaba abandi, ngo twebwe ntibituraba. Mbega iyi soko muriko muriyubakira ejo niyarema hari utazoyizamo. Ntihagire umuntu aza mu bikorwa rusange ngaha uwundi nawe ngo jewe ngo ngiye kurondera ubwatsi bw'inka ngo maze ngo sinota umwanya muri biki. Iyi soko iri ngaha ni ya mwese. Rero uje mu bikorwa kivi rusange niturabane imigambwe, niturabe ngo turabaporona, ngo turasene de DFDD, ngo turabasenere, twese twumve yuko uno munsi twambaye umutamana w'iterambere. Ico ni cambere. Ica kabiri nuko bene gihugu mwogamburukira indongozi zanyu, mukumva impanuro babaha, kuko aba babaha intumbero mukurikiza kugira ngo mutere imbere. Tugamburukire abatuganza, kuko abashizweho umukuru w'umutumba ahari uno munsi yahashizwe na mwebwe.
ntamvo nimwe rero uhejeje gutora umuntu ngo uhindukire ngo umutege imitego, ahubwo uramushigikira agiye kubogama ukamuhanura. Tugamburukira indongozi nazo zumve ko ari abasuku b'abenegihugu, bumve ko badashobora kujaho abenegihugu badashizeko ikidodo. Muri ico gihe rero tuzoheza rero tuje ku murongo umwe, tuje kuri wa murindi w'iterambere. Ikindi murabe umusuzume, uno munsi umurindi w'ukugwira uriko uraba mwinshi. Iyi si y'Uburundi, uko Uburundi bwangana kuri Ntare Rugamba amaze kuboha imbibe, n'uno munsi niko bungana. None kuri Ntare Rugamba abarundi bari ngira bari nk'ibihumbi amajana, uno munsi turiko twabaye miliyoni 12. Bisikura ko dutegereza guhindura ingene tubaho. Ubwa mbere nimba kera twarima uku, uno munsi tuteza kurima ku buryo bwa kijambere, kugira ngo imetero kwadarati imwe ishobora kwimbuka igaburira umuryango. Rero ngaha Ishombo, ngaha muri komine ya Muramvya, twumve ko abajejwe indimo bakerebuke kugira ngo umwimbu ugwire, dushobore kuronka ivyo dufungura n'ivyo dufungurira abandi. Nukuvuga ko abajejwe indero twumve ko dutegereza kuja ku murindi kugira ngo abigisha bacu bakore. Wewe ujejwe kwigisha, nutonde ku kazi ngo ngiye gukora umwuga, kuko murabona ko namye ndaba urutonde rw'amaresulta bica bibonekana. Abanyeshuri mwumve yuko kazoza kanyu ari mwikaye. Abajejwe amagara y'abantu mukore bishoboka kugira ngo mwakire umurwayi neza. Ahasigaye ni sinergi. Abajejwe umutekano mwumve ko muteza kurikanura kugira ngaha muri zone ya Shombo, ngaha muri komine ya Muramvya, mufatanije na ya Nyabune ntihagire ubugizi bwa nabi bw'ubusuma, cyane cyane bw'ibitungwa. Misi yahera ngaha mw'Ishombo n'ahandi muri izo nzira zaho hakurya, umengo mwarabahinga kubijanye n'ubusuma bw'ibitungwa, bw'inka, ubuhinga. Iyo ngendo nihinduke, abajejwe umutekano barikanure, mwebwe bene gihugu mwirarire kugira ngo ivyo bitungwa, izo nka ntizisubire kwibwa ngaha mu ntara ya Muramvya, cyane cyane ngaha muri komine ya Muramvya. Ahasigaye tugiye mu gihe c'impeshi, tugiye mu gihe c'impeshi. Impeshi rero mu gihugu cyacu c'u Burundi, nibaza ko no ngaha anye naho hafise agahembera ko mugamba, ndazi ko ibiharage birimwa. Impeshi rero n'ugutanguranwa, ntagira abasamara. Murabe ko mwavu ababijejwe washitse, murabe ko imbuto nziza irobanuye ihari, kugira ngo ya matariki ya 15 ya matariki ya 20 twatevye, maze ubusize bwose bube bwatewe, kugira ngo tuzoturonke ivyo tuzofungura mu gihe cici. Rero bene gihugu mubandanye mufatana mu nda, mubandanye mutera imbere, mubandanye cyane cyane mwirinda izo ngeso mbi z'akaboregwe, zo kunywa ibiyarura mutwe, z'amarigara, cyane cyane umwe wese y'intumbero. Nta muntu ashobora gutera imbere adafite intumbero. Wewe uno munsi turi kwa gatandatu, kuwa mbere dutangura iyindi ndwi, kuwa gatandatu niyagera udafite intumbero ngo wirimbure ivyo waranguye mu ndwi heze, uzoba uri kurahomba. Umwaka uzohera urondera ico wakoze ukibure, mugabo wizuririmbura burindwi buri ukwezi. Mbega je ko ndo umunyeshuri muri kuno kwezi amanota naronsangana gute? Mbega je ko ndo umworozi muri kuno kwezi ibitungwa vyanje bisa neza canke bisa nabi? Ubwo mukozi ntiyanciyemwo ntabiragire neza. Mbega ko ndo umurimyi burya narakoze ibibereye? Mbega ko ndo umuvyeyi kuko iterambere ni mu muryango? Narabaye hafi y'umukenyezi wanje, ndaba hafi y'uruvyaro rwanje kugira ibintu bigende neza. Mbega umwimbu naronse w'ibigori narabungabunze neza kugira bikunde uzonsahirize ndonke ivyo nkeneye mu muryango? Naho rero yashingano ya leta ko twoshikira igihugu giteye imbere mu 2060 n'igihugu cifashe mu 2040, ntishoboka umurundi wese atihaye inshingano y'ingene yo kwiteza imbere duhereye mu muryango. Banyeshombo rero ndabizeye
muri ku kivi, mubandanye mukomere, mubandanye munywane, mubandanye mugamburukira indongozi, cyane cyane mwumve n'impanuro z'imvukira muri ya ntumbero yo gutera imbere, kugira ngo ibyo byose twifuza turi kumwe twese birashoboka. Murakoze, Imana ibahezagire.